intambo n'indirimbo mu vyaranze amasengesho yo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 17 Gitugutu no mwaka, aho Nyaniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka ari kumwe n'umutambukanyi wiwe abakenguzamateka batowe mu gisagara ca Bujumbura n'undi yatowe mu ntara ya Gitega, yari yifatikanije n'abakristo b'ishengero ry'abagenzi ryo mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Mwijambo yashikirije mu gihe bwacu Burundi butangura indwi yo kwibuka igandagurwa rya Nyenicubahiro Melchior Ndadaye, incungu ya demokrasi, Nyaniteka Emmanuel Sinzohagera yahamagariye abarundi kurangwa n'ingendo ya demokrasi mu kuyoboka ubutowe n'abene gihugu, kwigisha abana babo iyo ngendo kuva bakiri bato, mbere bibaye ngombwa bavyigishwe no mu mashuri. Iyi yo kwibuka incungu ya demokrasi. Numvise umenga nobwira ikintu gito ivuga ku bijanye na demokrasi. Turashima ko mu gihugu ingendo ya demokrasi iriko imera nk'itera intambwe, abantu by'ukuri bagatahura yuko twoza turamenya ibiranga ingendo ya demokrasi. Ariko kandi nagomba ntumirire ishengero n'abarundi bose, burya ingendo ya demokrasi bakwiye kwitangurira iwacu, mu nzu iwacu, mu muryango, abana bagakura bari muri iyo ngendo. Ni naho nibamara gukura bakaja mu bundi buzima bizokoroha, bagatahura yuko nimba ari umurongozi kanaka atowe tumuyoboka mbere tukamushigikira, kuko biba byatanguye tukiri bato mu ngo iwacu. Iyo ikaba ingendo z'ukuri abantu bakwiye gukomeza, mbere bibaye ngombwa no mu ishuri tutakoze turavyigisha, mw'ishengero tuvyigishe, kuko no mu mashengero amwe ugasanga rifise ikibazo c'ingene twubaha inzego, uburongozi, ugasanga ingorane, ugasanga rimwe na rimwe n'ishengero ryabaye ikirindiro ry'umuvurungano, ugasanga rero ntacyo dufise twigisha bo hanze kandi batagakuza kuvoma ubwenge mw'ishengero ry'Imana. Kubera iki? Kubera ko usanga twarabuze ingendo ya demokrasi muri twebwe. Rero numvise umenga iki kuri no gihamagara abarundi, imiryango itandukanye, twige guhera hariya mu ngo ziwacu, abana tubigishe yuko no mu bana batiza kuronka ubaje imbere akabarongora, mbere bibaye ngombwa tukaza turabaha n'ibingo, ati wewe tuzoguha umwaka umwe ubanza urongora mukukana, turabigene uzobatunganiriza uno mwaka, hanyuma mu mwaka uza duhe ubundi, kugira ngo twigishe ingendo nziza ya demokrasi. Sivyo none? Ni naho tugarutse mw'ishengero, pastora ari ngaha batamukutera agakokora ngo nahazi natwe tuhaje, kuko nivyo turabibona, ugasanga turiko dutera inkokora abarongozi muronanire gushikirwa ryabo, rindira umwanya wawe. Iyo rero twizera ingendo ya demokrasi tukayitangura hari iwacu mu ngo z'iwacu, birafasha cyane, kuko bica byandikira no mu bindi bisata bigize ubuzima. Umukuru w'inama nkenguzamateka yahamagariye kandi abene gihugu bo mu gisagara ca Bujumbura kureka guta imicafu mu mazi y'ikiyaga Tanganyika, gukingira amasoko y'amazi no kubandanya kwikingira ikiza coronavirus. Imvura iraguye, nagomba by'ukuri tugire ingendo yo gukingira amasoko yacu, amazi, ingendo yo guta imicafu, ingendo yo guta amaplastike mu mazi, bijya tuba turica ibidukikije, tuba turica amazi. Turakwiye kumenya bavukanye yuko igihugu c'Uburundi nta mazi ava mu bindi bihugu aza iwacu, twebwe turekura amazi agenda mu bindi bihugu, twononera amazi tuba turiko turagira nabi. Nagenda babwire yuko mwitegeka intambara y'ibizoza izoba ari intambara y'amazi meza, hazavuga intambara y'amazi meza. Ahandi amazi meza arazimvye cane, twebwe rero twige gufata ko imvura iguye
reka ntiturekurire imicafu yose mu mazi y'Tanganyika, dukingire inzuzi zacu, tureke kuzanduza kuko amazi ni ubuzima. Ndabasaba ubwoko bw'Imana bamenye gusengera indongozi Imana yaduhaye n'ibishobora gihugu cyacu Burundi, tumusengere n'izindi nzego, abari mu ntwari tubasengere, abajejwe ubutungane tubasengere, dusengere indongozi zacu, tubashikirize amasengesho. Bizotuma Imana ibamurikira, bizotuma Imana ibarongora, ibahanure, ibahe ubwenge bwo gufata ingingo nziza ku neza y'igihugu cyacu. Tubasengere, tubashikirize amasengesho. Nitwe gusa mu bantu bamwe ariko barakritika gusa. Umurundi umenga gusa mu gukritika, ariko duhindura ingendo, tugiye gushigikira indongozi zacu mu kuzisengera, tuzifukamire n'ishengero, ico ni igikorwa c'iwacu, dusengere indongozi zacu. Reka ndangirize kuri kino nama ndakunda kukivuga, kurwanya ikiza ca korona irica. Tugirigende uko abatwipimishije, tugirigende uko kwipimisha kenshi gashoboka. Ukwezi ntiguherere, bibaye ngombwa fata porogaramu y'ibizibiri wipimishe, kubera ko bishobora kuza mwiyene, hanyuma kubera ko tugendana n'utundi tubazo mu mubiri, ugasanga rero ije gukomplika ubuzima, bikaca usanga n'uburyo kwa muganga ugiye watevye yamaze konona ibindi bihimba by'umubiri. Rero ndabirinda koko bw'Imana kuri za porogaramu mwese mwavuze nyakubahwa, zikora ndetse amagara meza. Bidusaba amagara meza kugira ngo duteze imbere, tuvuge ubutumwa, bidusaba amagara meza kugira ngo dushobore kubaka amashuri, twubake amavuriro, bidusaba amagara meza. Kira noneho uyu mubiri wacu urusengero rwawe mu Imana, urusengero rw'Imana tuza kurufata neza, ntitugonone, ntitubifate binenerwe, kuko Imana izotubaza. Mu vy'Imana izotubaza umubiri wacu urimo, wawufashe gute, wawubungabunze gute? Mu nyigisho ziwe Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yishimikije ivyanditswe vyera nka Luka, aho yanuye abakristo kugumya kwizera ntibacike intege naho hoba mu bihe bigoye, aca bemerera kuza kwifatikanya nabo mu bikorwa vy'ubwubako barimo.